twagiye kwa pfumu 21. Iyo ni Miss Daniel yisonjeshe. Seeking for solution but in vain. Narifise n'inda ntazi kunyene natwaye. Naragerageza gukura iyo nda kugira ngo nkize incanisubira ku ishure. Inda barampaye ibinini ngiye ku mwanda muto mbona biraje inda ntigeze ivayo. Amaraso arasohoka inda irakwepera indani hari abana. Abona n'amaraso yaje hasohotse ibinini byonyine bampaye. Naravuye nk'indobo hafi nka 3 z'amaraso. Kubera naguma mva guhera ku nena nkwesa kwa ari kuwa 4 mugana gajeje ko wa 4 nyene nguma mva. Kandi kwa twari mwaho nyene nari ku mupfumu ntibigeze bavuga ngo banjane kwa muganga kubera bari kuca uwo mupfumu yarabyanka kubera yavuga ati jewe boca bamfunga namo bapfumu mu Rwanda hose baragenda guhigayo imiti barayirondereye no hanze y'igihugu. Abo batwari dupanganye batubwira nyene abayisilamu ngo Joshua ngo agumwe nabo muzi ngujya ngo numunyakuzimu ngo yambaye impeta 4 ngo 2 ku maboko ngo 2 ngo ku maguru bavuga ku maguru. Uwo musi naraje sanga wiyambariye n'ibirato by'isandari naguma ndaba zamuye. My father, the prophet of Jesus. Tugu. Umugabo wanje akambaza none wasanze zameta zambaye. My husband tinarabye no ku maguru nazo nabonye. Umugabo wanje yaciye avuga naye nzoza gukizwa rero kubera ivyo bamuvuga ko sivyo ariko bakakwemera na nyabasilamu kuko ari bitangaza ariko ngo ari ivyo mu kuzimu. Hama umuganje yaciye aza n'uwangura ukwavu emera ko gwiruka. Cyo tuguma tuza gusenga uyu rero harageze igihe musaza waje ku ishure aravuga none je nzoca nja he mwiki gisagara jewe kata atamujyango ofisi ndi Bujumbura nta nagasanira nzoca mpa gusenga. Umugabo wanje acavuga ikujya mwana tumutore azoguma se turamutora ubu turabana. Umugabo abantu benshi barambwiye amajambo ngo azoguhari kandi ndavuga ati mwizina rya Yesu ndihangana. Mu nyuma rero umwana atekanye ameze neza murabibona nukuri Imana yo ngaha Imana yaguhaye amavuta yo gukiza abantu nimuyikomera amashi. Ama Yesu agakoresha un prophète. Abaserukizi 21 bashatani Yesu akacabungika umuprofeti adafisa nibiro atanavyibushe mufasha duhaguruke duhimbaze Yesu yakura. My father twicare. No, nibaza ko mutavyumvise. Maybe you've never heard about more than 21 witch doctors they found. Ama Yesu akoresha but Jesus used one prophet. Mvuge ngo ikintu cana ni abantu 20. We prophesy. Ikintu cana ni abiwanyu 21. Ikintu cana ni abaganga 21. Ikintu cana ni ababosi 21. Ikintu cana ni abantu 21. Yesu aragitunganije biciye kwa prophet umwe. Amena yawe ibyawe binini. Wicare. Violette yaje ngaha atumiwe n'umwana Denise sinzi ko yoba ari ngaha. Uwo mwana bari bamugize umusazi yavuye mu Kirundo acaza ashikira ahaba baramuzana no mu bamuherekeje yarimwo agarukira ngaha ku muryango acari isubirira inyuma. Uyu yarimwo mu bamuherekeje. Bazanye uwo mwana yaramuzanye asiga ngaha carasubira arataha. Uraterera ngaha ku bitaro kwa Yesu. Nawe yarafatwa n'ibintu izo sirigakebana umunwa ugahindukira ukazino. Uyu acambwira ngo banze ugende nibagusengera ugakira ngo nanje nzocanze. Ujya mwana acarakira. Ujya mwana yaciye akira. Ego. Jesus. Uwo mwana yavuye ruguru agwaye ubusazi. Bari bamugize umusazi. Ego. Muca mumuzana kwa lojanti ya Yesu. Acaraza naterera ngaha acarisubira muhira avuga ati nibagusengera ugakira naje nzocanza.
ntibyatevye umwana ujya mukobwa yaciye akira Kuja. ubameze neza cyane ego Aze muzane shati. Mitwande. Uwimana Denise. Imana Denise. Ngo wari wachiva ruguru. Ego naje mva mu Kirundo. Abacha barakuzana ngaha. Ego banzanye ngaha nyene cyane. Umunsi bakuza. Naje itariki 4 z'ukwindwi. Uwo naje ambwira kuri telefone akunda kwicaraho. Yaje twaje ambwira ati rosetiseti niho hazoba hari gikorane ndazi kuzotabagwa. Yaragutumiye ku gikorane cyane seti. Nimero ziwe kora babanjanye mu bapfumu nyamupfuma nani wacavuga ati jewe ndamuretse ubundi nawe acaraza uwo wundi yatanga imiti ijya miti kama atari abapfumu amaze kuza nawe nyina naniwe acambwira ati kora we yari wino nyene Bujumbura acampa inimero ukora imiti niwe yaguha inimero. Ayo mashi mukomye nibaza ko ari mwishari wowe wongo fisi. Wait. Reka. Mwe ni gute nahe muzisiga ku ntebe jako. Umufumu akurungika kukoresha kirurukunju. Sirango ukoresha imiti kama. Ukoresha imiti kama aranani au umufumu yarananiwe ga. Yego. Ukoresha imiti kama arananiwe. Yego kuba atavuga ngo naho nkoresha ivyatsi vyose vya bakanaka hari umugabo quelque part. Oh yes. Ayo mashimu yakomye nk'abantu kanaka. My God. kubera nari ngwa ibintu byinshi bari bantu yasima n'umutima nabyanye nca ndaza naranditse umutwaro baranyandika umutwaro nawe urasengera ibyo nagiye sinigeze nibuka ko ibyo nabigize umutwaro kwa nasanzwe afise ibindi byangugumisha nka wa mupapa mwasengera ha ego byaca mu kuboko bikaza no mu kuguru nabyo baranditse umutwaro urazirasengera ibyo byaraheze byose ivyo vyaraheze byaraheze byose ndashima Imana. I'm grateful to the Lord. Nigiki ubwira Yesu. What can I speak to Jesus? Ndamukunda kandi nkashimira Imana hano muri kino kibanza kuba nta namwe twageze no mu bapfumu mu Rwanda hose baragenda guhigayo. Imiti barayirondereye no hanze y'igihugu. So look where this seems so even abroad of this country, right? Tugire ahantu hose bakurondera ano bagiye kurondera imiti. Tell us all the places. Bagerageje kuntwara nko ku bapfumu 20 abo apfumu nzi jewe no banzi naragiye ku bapfumu 21. Iyo ni Miss Daniel yisonzeshe. Seeking for solution but in vain. Ama Yesu agakoresha un prophète. Un prophète. Abaserukizi 21 bashatani Yesu akacabungika umuprofeti adafisa nibiro atanavyibushe mufasha duhaguruke duhimbaze Yesu yakura weshkabaha My father. twicare no nibaza ko mutavyumvise Maybe we've never heard about. More Than 21 witch doctors they fell. ama Yesu akoresha But Jesus used one nagomba prophet. mvuge ngo ikintu cananiwe abantu 20 we Prophesy. I want to prophesy. ikintu cananiye abiwanyu 21 ikintu cananiye abaganga 21 ikintu cananiye ababosi 21 ikintu cananiye abantu 21 Yesu aragitunganije biciye kwa prophet umwe amena yawe ibyawe binini wicare ahoga nibo wibuka kuko arigiye atabibuka Those are the witch doctor you consulted you. Ego nibo nibuka kubera nkishikino ndabarira ndakoskira ikibazo imiti yo baranyoye yo bigana bido canke ivyatsi vyose. So you consume jewe all the naragerageje kunywa imiti myinshi kubera narifise n'inda ntazi kunyene natwaye naragerageza gukura iyo nda kugira ngo nkwize intanisubira ku ishure inda barampaye ibinini ngiye ku mwanda muto mbona biraje inda ntigeze ivayo amaraso arasohoka inda irakwepera indani hari abana abona n'amaraso yaje hasohotse ibinini byonyine bampaye
ndongera ndagenda kwabo b'imiti kirundi barampa imiti aho naragize kwana icyo genda yinwa naramaze nk'indwi yose ntazi ko mpari naravuye nk'indobo hafi nka 3 z'amaraso kubera naguma mva guhera nawe nkwesa ari kuwa kane mugana gajeje ko wa kane nyene nguma mva kandi kubera twari mwaho nyene nari ku mupfumu ntibigeze bavuga ngo banjane kwa muganga kubera bari kuca uwo mupfumu yarabyanka kubera yavuga ati je boca bamfunga ntiyigeze abyemewe ko banjane ari gupfira mu ubwoba bw'uko batomubaza yase gutwara umwana kwa muganga avuye indobo y'amaraso nimva ko umuntu ari gupfira muri yo bagerageza kumpa ndabwibagirwa ibintu bampa urusera bampa urusera na furusana nkagumanwa kubera nibyo najya byonyene none yose ru umufurusana okay narandutse rero ndakama ndagumaho ariko usanga ari yacari inda yaragumye ntigize vayo kwa kwa muganga yarabatangaza harige nagenda muri ecography bakambwira ko ndayifise n'igihe bambwira ko atayofise ndagumaho ari ikintu wavuze Denise wavuze ko utamenya ukuntu wayitwaye oya ntabwo nigeze menya uko nayitwaye nibigeze umenya papa wiwe oya umwana ndamutunze uko yari yamaze gusara mu so he became mad, she became mad. That's why. Numuntu yagiye kuryamana nawe amaze gusara aca twarinda ari mu busazi atazi ibyo ari byo bari bamujanye ko ngo yabaye kameza 6 yayimuteye bo urumva ko yabaye ku mufumo amezi 3 amezi 6 aragwaye umutwara sara abavyeyi barahangayitse imyaka parents umwana twawe kuvugwa ahantu lost to hope asohotse afise imbanyi child came by being agomba pregnant ikore she's about iranka agenda ku bandi bafumu 21 she went to consult other 21 ari mu magorwa ateye ubwo in a great troubles I can't ari tell mu ruho utogira in ukuvuga a great tiredness ariko Imana imeze uko imeze but God irareka aja ku wundi mufumu wanted her to go to other witch uwo doctor. mufumu arademisiona That one this avuga vyananiye she said this is impossible to aca me. murungika kukoresha imiti kama She sent her to somebody use it uyo nawe arabonye biragoranye but the one saw it was impossible. ahawe nimero za Bertrand Now she was given jewe phone nari number muri of Bertrand, retraite so I was in a retreat. maravuga You spoke to this person. n'uyo Is this the ego person? nuyo yo wena nyina yakira amatelefone menshi umukozi w'Imana now ashaka kubwira ngo ujere seti She told you to come to the crusade. umuvugishwa yari yugaranye mu nzu The prophet was closed himself in a room. I was alone, ari gusenga gusa praying only. kumva Imana iri kwiriyumvira ku muntu God kanaka is speaking to somebody else. ndasohotse I went out. ndaje I came. ujya nawe abura ikibazo kiramugoye This one saw an issue was so big. araterura The one carried. atererayo kuko n'ubundi bari bafise ingeso yo kumusiga ku bapfumu no kumusiga mishengero byari gukunda He flew the person in the church. arigiriye The one went back. umuvugishwa nawe araje Now a prophet came. ariko Yesu we But Jesus afise icyo aje gukora mu bantu got something he came to do. reka Yesu yitwa Yesu Let haleluya Jesus be called Jesus. uyu mwana yahangayitse icyo gihe cyose Now this tribe surrounded. avuga ngo yarafise ikibazo mu nda She had a problem in her avuga ngo womb. yarajugumira amaboko She trembled in her yarafise hands. asuma She's gotten asthma. umuntu umwe One person. aho all yandi of those dogiteri troubles. araba ingwara nyinshi agaca avuga ngo hako nandika nkuzuza igipapuro agaca kwandika ngo ugwaye association now arafise association y'ingwara mu Now she's ncamake gotten so many diseases. in her. asengerwa rimwe She was prayed only once. ego cange warayenga Or useless Oya, in this sinaraye place. No, I nagumye nza. didn't. I kept coming. kubera mama ujya yakira abahejeje kwandikira umutwaro yaciye ambwira ati rero ko bimeze uko wowe ko mezuze kubera naguma nza nyene ndabagora ndababwira ati nimusengere jewe numva ibyanjye byaheze kubera Jesse niga mu buzima je nabaye amezi 6 ata muntu numwe nigeze ntwengera ninumiye nyene bukira ntavuze
rero ndaraza ndamubwira ati kano kana kagakobwa kakiri gato umva gute Now, how do you feel? ubu ndanezerewe cyane I'm glad in me. She kubera said, ubu ndatwenga nkumva umuntu I can laugh. Jesus. Ushiriganza cyo gato tuvuge turagushimiye. Raise up your hands, say we thank you, Jesus. Bino birakomeye cyane. These are so great. Nivyitirirwa umwana And w'umuntu. not called for human being. Navyo ni vya bikorwa byo Those kumusaraba. are the works from the cross. Wavuze ngo vyose You birarangiye. said all were done. Iyi dosiye yaje warayirangije. This fight, it came as you have finished it. Urangiza amadosiye yose Just atubangamiye. finish all the fights against us. Amen. Amen. Ubu rero uranezerewe. Now you are glad. ego ndanezerewe gusa Yes, nkunda tonight. kuva ngaha numva nezerewe I can nashika feel muhira joy. nkaca numva When we umusonga talk, I feel ari umusonga pneumonia. ukunda kufata saa 3 z'ijoro It attacks me at ukangeramira night. cyane nyene nkumva ko nongeye gusubira habi Ugifata It captures you out. aha hashireho ukuboko. Here, set your hand there. Ndaba Just look at me. izere Yesu. Just believe in Jesus. Yagukijije He atakurihishije. has healed you, you paid nothing. Yagukijije atamafaranga He has bagusaba. healed you, you paid no money. Yagukijije utameza amezi atandatu. Nico aragejeje. Jesus finishes even this Nico problem. aragejeje. Nico aragejeje. He finishes that Nico problem. aragejeje. He finishes that issue. Uwo musonga ntuze subire kumvikana. That pneumonia will no longer be felt in you. Nimba wararungiswe n'umuntu It usubire was kuwa sent by urungitse. somebody, so let it be back to the sender. Ari intumwa ya shetani uri If it is gutera the ubwoba. messenger of the devil, Jesus. Yesu, Jesus. Yesu, Jesus. Yesu, Come out. soka, Come out. soka, Come out. soka. Urakize. You're well. Okay. Tudatevye. Waramuzanye. So you brought this person. Utasubira inyuma. Kubera iki wacu usubira inyuma none? Why did you leave? jewe urumva numva uyu wavuye mu kintu ndaje guse yaraje mwabapfumu biwe je nta nuwonze uyu sinzi ni yava canke yaje hama aje rero acaza gupanga ahantu je mpanze je nari maze imyaka 4 atarushengera mwe ninjiramo burya Hey God. Ni muziki tuma mwezi. Jari nariko ndaduga maeskari nabwira Imana man uri compliqué. Niko yambye man uri compliqué. Ibaze uyu nawe yazanye mu icegero nizo ngora. Abapfumu barugize ko imiti kirundi ari ngaka Bertrand uyu yaraje gupanga uyu nawe ahitanye waramaze kudemisiona amashengero. Mubaje mukomera Imana amashi. God is so special. Ego nyakine 4 years without je waje moving a gupanga church. aho tuba When she came to rent where we umwana yaje ameze nabi cyane yera nk'iyo ntebe yera derere she was so white. umwana yaronze nta biro 30 She yapima was slim. ntiyatambuka She could not walk. ntiyagira gute ndavuga none wewe No anymore. byagenze gute I said, I walk. kubera twaba mu bayisilamu twari dupangiye abisilamu gusa we je went nije to je Muslims. nari umuntu atari umwisilamu I ariko don't know nanyene what's wari that wamaze mask. kudemisiona. aba nabaca baratsa ndavuga ndarusa abagenzi kweri tuzoba turiyagira ko je nitwayaga kubera baguma bambwira nje mu bayisilamu bakamana zijya mu nzu zabo nkazanga cyane ironkera rero aba bagenzi bazanye nagasaza ho gatonya nkabona n'umukobwa ameze nabi mu nyuma ndamuyagisha bukeye mbere haize imisi bitwaratinyanye mu nyuma ndamwiyegereza ndavuga tujya mwana ko mona agwaye mu mutwe nari naratunze urwaye mu mutwe reka ndamuyagisha ko yaje nageze umwana wanje yari yagwaye ibisazi hama aranyiganira ivyiwe yigeze kugwaza umwana w'umusazi kumibani kwirategura umusazi ofashe undi agwaye mu mutwe. Mungu uko Mungu hama ndamuyagisha arambaza none ko banzaye mu bapfumu nta mupfumu ubona ngo atishwe je nta mupfumu nzi kuva nkivuga je kuko sindaja ku mupfumu Imana niyo cyabo hama ndamubwira basi pfumugena amasengesho none umuntu asenga neza ninde ndamubwira je nawe nzi kubera
abapasiteri benshi cyo gihe banjye amahera yo kuvura umwana bansaba amahera imene ndavuga jewe narabihevye byose nsengera mu nzu cha tugumyaho haca haza umupapa nawe nasengera ngaha uwo yaraje kumpa imiti y'ikirunda aca aramurangira mugaje naho ndakuvuye bikanga genda reka ndaguha nimero za Berito aca mu nimero z'uwo muhungu hama uyo araza ndamuherekeza araza gusenga aca mvuga ati nuwari ndikiri iyo ngwara urwaye nari mfise ibintu biza misi yose mu kwezi nari ndamanye umwaka n'amezi 8 bikankewe nyizose bikanda bishino ati naye ndocatsa nta gukurikira ubusa reka mbone ibikorekayo imbere yo konjayo hama uyo arasenga nk'indwi zibiri uko aje ngaha be n'agasaza kiwe nkasanga uko yaje sikatashe ndavuga wamuvugishwa kweli yarasizwe amavuta kabisa abantu bakunda le resultats z'amajambo bisaba kubona nkaguma mbona ubwenge bugaruka nkabona bimwe byo kujugumira biraheze ibyo nkabona tangukanura neza umunsi umwe avuye gusenga aca arampamagara mama Bera ingura bere imwe muvuga yuko ure nashitse ariko aravamo ahijije gusenga ubunyegeri bwamuva mu mubiri kujya nyene ubona ubunyegeri butonda iki What? ubunyegeri bugira iki yarahejije gusenga mu ijoro ico gihe nko masa hari mu gatondo nko masa moya y'agatondo acaraza kumvyura ngore murabe ngo wamuvugisha wagira nkorere meje gusenga heraba bwa ubunyegeri bwamuvamo kujya nyene ubona butinde buva mu mubiri hivi navyo ni vingine hii kuna sinema karashika sasa no wait ari ibintu twumva tukarengerwa ubunyegeri mu mubiri. Now auntie came from her body after praying. Bantu b'Imana muze murondere Yesu bigishoboka. Just seek Jesus when it is possible. Burya rero turatangara babarira kamwe murabona turi kuri live imungo yegere ari abantu bize kiganga n'abandi bize psychologie interne na externe abaza ko bari abwiboneye buvaye ubunyegeri aunts coming from her body. Ati jeni je na bumwereza buriko burakuvamo bumva ubunyegeri bushaka gusa n'ijya ntebe nta nubwo bwasa n'ubunyegeri mugabo bwasa bwangana n'ubunyegeri ariko bwari ubunyegeri mugabo bufise ibara isa na shokora ibara isa n'inginagina bisigara ngo bwari inzobe nkawe nabwiye abantu ko nasengeye umuntu akadaho imisumari ngo turivugisha nabwiye abantu ko twasengeye umuntu adaho ugwembe ngo turivugisha ngo uyure please iyi si mubayemwo iri bizarre. It's so well bizarre. Mwabantu muri Yesu duze urukundo mumukunda murahiriwe. Raise up your love in Jesus. For you are happy people. Ivyo bomvuga ko uzogume kuri Yesu ni muzima. Now keep on Jesus. Nacho bitwaye ivyo bavuga ku mashengero y'abaporoti naco utavugwa yanse kuvuka uzokwizere Yesu yapfuye akazuka. Just believe in Jesus. Bandanya twumva amakuru bunyegera rotsa kumva hama ndamubwira ati komeza usenga ati na jewe ndi mukuza ariko misi yose agiye gusenga kaza kumbwira mabera tugende gusenga hajya ahantu hari Imana ikomeye ndamubwira nzobanza kubaza umugabo wanje kubera umugabo wanje sinzi ko yoba yaje aragwaye yari yagwariye ruguru yagiye kukazi sinzi ko yoba ari ngahari yambwiye ngo araza nyambari ngaha nawe nahaguruke arahari iyo bahari umugabo yashobora kuba ataraje yasinye kagumya agwaye ko ataje hama no avubaza uwo muntu ari hafi ngo ni wewe ari yize umugabo wanje yarakunda bya soro mwimba ari sarongo nyene yarakunda yaragendera mu bapfumu cyane nawe yambwiye ntahe nzoyimushingira ndamubwira nzobanza kumubaza naza bava nyikubiti hama yagiriki umugabo niwe yaja mu bapfumu uyu agiye kumutumira ngo bazanane ngaha akaca ambwira ati nzobanza kubaza umugabo ntabanze ntazonyikubitire rero uyu misi yose agoma ashishitira nkumva ko noza mugabo nkatinya umugabo munyuma ndayimuhishuka ndayimubarira kubera umuganje yamana imiti agendera ku miti yiseguza imiti aho nindi yabika mu nzu ntazi nkamubwira none w'ivyo bintu gumujamwo we bizokwica
burya acambwira basi uragenda dawe musenge jewe undeke cha turazanana n'uyu ico gihe hanyuma inje ngaha ndasenga ndandika imitwaro ufise hariya ndandika niyo umugabo wanje ati ndakwandikira ati ivyo nabigize mu nyuma nandika ati usengera umugabo wanje afise umutwaro wo kuraguza araboregwa yafise umudayimoni nyene midayimoni myinshi ndabi agapapuro warakatoye hama ivyo uransengera nanje ivyo kwizosi mbona biraheze ivyo mwizosi birahera. No more the problem on my neck as I came to pray also. Birahera neza kabisa nguma cyo tukuma tuza gusenga uyu rero harageze igihe musaza waje kwishure aravuga none je nzoca he mwiki gisagara jewe atamuryango ufise ni Bujumbura nta nagasanira nzoca mpa gusenga umugabo wanje acavuga ikujya mwana tumutore azoguma senga turamutora ubu turabana umugabo abantu benshi barambwiye amajambo ngo azoguha ariko ndavuga ati mwizina rya Yesu ndihangana mu nyuma rero umwana atekanye ameze neza murabibona nukuri Imana yo ngaha Imana yaguhaye amavuta yo gukiza abantu ni muyikomera amashi. The God gave the anointing for healing the sick. Prophet n'umugabo we yarakiriye umwami Yesu yaciye azanga gukizwa. He came to be sick. My God. avuye ngaha kwakira umwami Yesu yaciye ashikamuha ya miti yakura mu bapfumu yose ati ngibi bya bintu byose baca babita muri toilette. After receiving Jesus, no more using the witchcraft that were given by the witch doctors. Ngaura musenge ico gitwara mubwiye tuje gusenga oya ngo numugende ariko arakuraba ku telefone ya WhatsApp akavuga ati uyu mugabo arashoboye kabisa yaragukunda ariko ntiyigera guponda cyangwa kuvuge nabi. Umunsi umwe je ntaza ukizwa batubwira ngo wewe je nuwo munsi wa mbere inza nainje kuraba ingene umeze. For the first time I came to see so kubera bavuga abo twari dupanganye batubwira nyene abayisilamu ngo Joshua ngo agumwe nabo muzi ngujya ngo numunyakuzimu ngo yambaye impeta zine ngo zibiri ku maboko ngo zibiri ngo ku maguru bavuga ku maguru uwo musi naraje sanga wiyambariye n'ibirato by'isandari naguma ndaba zamuka. My father the prophet of Jesus. Tugu ndashimira Imana yatumye nambara sandali uwo munsi uwatsitaye kuba naje nambara sandali nariko ndishugwa kwisanda. My God. My father Tongere dushire ibiganza hejuru. Preserve your tuvuge ngo uri Imana hagati muri twebwe. You are God in the midst of us. Uyu n'umunezero duhaye. There is a joy you give Ibivugwa us. byose bikugarurira icubahiro. All this gives back glory to you. Jesus God of Yesu Mana ya Abraham. Isaka. Jesus God of Yesu Mana ya Isaac. Yakobo. Jesus God of Jacob. Mwihangane bagomba ko tuguma tugora histoire zose kuri Yesu sivyo gahewe. Aha uraraba sandali. So you look at my tutashe sandals. umugabo wanje akambaza none wasanze zameta zambaye. My husband asked me, did you tinarabye no ku maguru nazo nabonye. I've looked on his umugabo wanje feet. yaciye avuga naye nzoza gukizwa rero kubera ivyo bamuvuga ko sivyo ariko bakakwemera na nyabasilamu kuko ari bitangaza ariko ngo ari byo mu kuzimu. Hama umugabo wanje yaciye aza arazura musengera. So we pray for you. Dushitse muhira bazuyu yarasokoroye imiti ntarinzi kwiri mu nzu ntarinzi ko agenderako twese twaramaramaye acambwira wewe rero iyi miti mwe mwasenze kera ni muyisengere muyite. Everything from the witch doctors. We brought them out. No more using them. Yikirero wobwira Imana. Now what can you speak to the Lord? Ikintu obwira Imana yarakoze. Amen. Kubona yaciye mu uyu mwana uyangana n'ivura yanje ikamukoreramwo agwaye ingwara nagwaje
nkasanga ingwara nagwaje umwana warayigwaye nkaca asanga ingwara kandi agwaye naye ndayigwaye ariko igaca muyu nkaca dukira twese Imana ihabwe icubahiro But of us we are here to thank the Lord as He join us each other. Imana ibahezagire. May God bless Prophet you. si ivyo gusa Not only that, afise umwana yiga ruguru she has a child uwo who's mwana igihe cyose hageze periode y'ama-examen in the time of yaca agwara exams. So it got ariko arandika afashe ikaramu ngo yandike akaca aremba when writing he got bakaca sick. batwara mu bitaro So they take him into the uyu hospital. yaciye azana ifoto This yiwe one brought the picture of the child. uramusengera You pray for the uwo person. mwana igihe wari kurasenga You've ngaha been praying. yaciye acomora amaserumu Ari mu bitaro. ego ariruka abadayimoni batangura kuvuga ngo nimutureke tugende ngo ntituzogaruka. Let us go, we won't come back. amashimwe cyane kuri Yesu Kristo. Indeed. Mwihanzanye ifoto nga. He brought the picture here. Ndasengeye ifoto. I pray for the people. Ari mu bitaro. He's in the hospital. Acomoye He amaserumu. took out all the serums. Abadayimoni bakiruka. Demon ran Twebwe out dufise ifoto nga. holding the picture. Burya haragera igihe nibaza. Sometimes I think Abafise inyota yo kuzibira abantu ntibaze gusengera nga. Sometimes- Niboba ari abana b'abapfumu. this is told people to not come to pray, maybe are the children of the witch doctors. Uyu mwana nta niwo nabona. I did not see this child. Ibi byose ndiko ndavyumvira nga. All of these, I'm Ibi hearing from these. ndavyumvira nga. I'm hearing from these. umwana nyine yari ari mu bitaro baranyindukira ifoto umwana wawe bya bintu birasuye kumufata kubera mama wanje ari umusenzi kabisa wo mu gatolika akubwira umuntu azoja mu bafumu azoca afirayo Imana imuhezagire. aramujana nyene umwana baterura bajana kwa muganga misi yose yageze mu examen yo guheza yaraduye imyaka 2 mu wa 13 kubera iyo shetani yene yamufashe ariko naguhaye ifoto umwana ari mu bitaro uravuga yagwariye mu examen nyene uravuga ati urambaza yitwane ndakubwira uravuga ati Grace ndakubohoye mu izina rya Yesu uzi kuri Imana wampaye ubuvugishwa ndagusavye ayo madayi uwo muzimu ukuvemwe amashuri uzoyamara umwaka uzoyamara ubu rero yaje yambwiye ko ibibazo yabiko byose Child is done all examinations. Jesus. Amashi kuri Yesu Kristo. Imana irateye ubwoba. His God is so great. Bino bintu udatangara ni Jehova wenyine. The one who can amaze is only Jehovah. Twese dutangara mu bandi. But of us we are surprised. Kuko ni in the midst of wabikora, others icyubahiro because kibe He's the one who does it. To him be the glory. Ubu rero umwana kuri ma examen byagenze neza. Now everything umwana was urumva ko well. yatanguye ko yakoze ama examen yaratonze kwishura nkuko yaratonda ayandi mezi yose yiga nta n'igicurane yagwara ariko ageze mu magizame yo mu 12 aheza amashuri atoye ikaramu ivyo bintu ngo vyamubomba kuroma kagwa nkiyo yikangura asanga batere Azorangiza amashure Once shall umunsi finish umwe studies. azoshinga inahe ahagaze ngaha One day gonna ariko take arerekana diplome Sending a abo presenting badayimoni diploma. ndabaturiye ibihe vyose I pray ndababoheye those aho batazosubira kubuja Amen. uwabarungitse ndamumenaguca inyundo ariryo jambo ry'Imana Amen. mu izina In the name of Jesus.